twari twababwiye kiza ca Ebola cyari cyateye muri Equateur, hari novuga ku birometero birenge 2000 uvuye ngaha mu Burundi. Tumvikana rero yuko dutegerezwa gufata ingingo novuga zirenge izo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu, kubera yuko nkuko musanzwe mubizi hariho imigenderanire hagati y'igihugu cacu n'akarere k'ubuvuzi buvuzi bwegereye ngaha muri Sud Kivu hamwe no muri Nord Kivu. Ivyo bikaca bisaba rero yuko abene gihugu bamenya ko ingene by'ukuri ingene ingwara ya Ebola itera, ingene bo kwifata kugira ngo dushire hamwe turabe yuko mu bandanya imigenderanire myiza dusanzwe dufitanye igihugu ca Kongo, habe kuraba neza ingene abene gihugu binjira canke basohoka hagati y'ibi bihugu bibiri. Aha mu Burundi nkuko nabivuze twari dusanzwe twariteguye, ariko tugiye kurushiriza kuko kuvaho hamenyekanye ko hari kiza ca Ebola muri Kongo mu ntara ya Equateur, twashizeho umugambi waguye wo gukinga ico kiza. Harashizeho ibikoresho novuga ku mipaka duhana n'igihugu ca Kongo, aho hariho aho abene gihugu binjira hashika 10 novuga ubwinjiro 11 aho twashizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe ku bene gihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi. Kandi twarasanuye ikigo aho mu Rukaramu kugira ngo hagize wikoka kw'iyo ngwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS, kuko dukurikiza twese ibi bihugu byo muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokingira bene gihugu n'uramutse dusanzwe yuko afise iyo ngwara tumwiteho kandi tumuvure. Kandi iki naco twashizeho inyigisho kugira ngo bene gihugu vy'ukuri bamenye ingwara ya Ebola. Haraciye ibiganiro bitari bike ku maradiyo, ubu rero tugiye kurushizaho aho ivyo biganiro bizotangwa mu Kirundi kugira ngo umwene gihugu wese amenye ingene yo kwifata aramutse yiketswe ko ingwara ya Ebola. Ikindi naco nuko noremesha bene gihugu kuko imiti irahari, dufatanije na OMS hamwe n'ikigega c'isi yose, hariho uburyo bukwiye kugira ngo abene gihugu bose bigishwe bamenye ingene bo kwifata, kandi muri rusangi turabasaba yuko bokurikiza impanuro za muganga. Ikindi nuko dutera kama bene gihugu kugira ngo by'ukuri hagize ubona afise ikimenyetso c'ingwara yose ko bo kwitura ivuriro, kugira ngo ntihagire uwo gerageza kuja kwa rumenyi canke ngo we nyene yivure, kuko bisaba yuko naho yobona afise ubushuhe canke afise afashwe n'ingwara gucibwamo canke ari karasusumira agacika intege, yo kwihutira kuja kwa muganga. Ikindi naco dusaba bene gihugu nuko bogira isuku, na cane cyane mu gukaraba amazi n'isabuni. Ikindi dusaba bene gihugu nuko mu kubandanya imigenderanire myiza dufitaniye n'ibi bihugu byo muri aka karere, boza baramenyesha umwene gihugu yoba yabagendeye kugira ngo abajeje intwaro n'abajeje ubuvuzi bamenye bati hariho mwene gihugu muri Kongo, mu Buganda cyangwa mu Rwanda yaraye ngaha mu Burundi, kuko zodufasha kugira ngo tumenye uwo muntu naho yoba ataciye haje dusanzwe twarashize abaganga ashobora guca mu yindi nzira, mugabo agashika mu Burundi bakaheza bakamandika kumbe bahora babikora, bakamenyesha ati turafise inshuti yavuye aha mu karere kugira ngo tubimenye dufashanye. Nuko rero nagira ngo ndangize nshima akigoro leta y'u Burundi yagize kugira ngo turonke ubwo buryo, kandi nshimira n'abaganga bari ku mipaka kugira ngo tubatere intege babandanye bakora ijoro n'umurango kugira ngo umwene gihugu wese yinjira mu Burundi bamupime na cyane cyane ubushuhe. Hanyuma turashimira na OMS ko basanzwe baradufashije mu gushira burya mugambi waguye, kandi bakaba babandanya kudufasha na cyane cyane kwitegurira neza kugira ngo hagize uwinjira ngaha mu gihugu afise ibyo bimenyetso tumwiteho kandi dukingira bene gihugu bo mu Burundi ikana basanzwe ba mu Burundi. Murakoze. Kuvuga iki
ni icuma mu bisanzwe gipima ubushuhe. Hariho urugezo rw'ubushuhe aho ubwo rugezo rurenze kijya cuma mubona kiraheza kikerekana yuko hariho ikintu kitagenda neza. Iyo rero thermoflash yerekanye yuko ubushuhe bwarenze, iraheza ikerekana ikimenyetso, bikaca bituma umuganga amenya yuko uwo muntu atokwinjira mu gihugu, baca bamugumiza ahantu harateguwe kugira ngo babandanye bamusuzuma barabe ko vy'ukuri ubwo bushuhe butovuye ku ngwara ya malaria canke indi ngwara canke ko atabindi bimenyetso bijanye na Ebola afise. Novuga yuko ari icuma cerekana kiti muraraba neza uyu muntu yinjiye, hariho ico mwomukorerako kugira ngo murabe yuko ubwo bushuhe ico buvuye kuko ubushuhe nico kimenyetso ca mbere novuga c'ingwara ya Ebola. Ikindi muti mbega abaganga bakingirwa gute? Mu bisanzwe hariho imyambaro. Iyo kijya cuma cerekanye yuko uwo muntu novuga yuko ari suspect, hariho rero uburyo bigishijwe ingene baca bamufata bakamushira ahantu, hanyuma hariho umwambaro wagenewe abantu bajejwe kwitaho bikeka ku ngwara ya Ebola. Ngira ngo twaravyerekanye ubushize. Aho rero abaganga bari hariya ntibagira ubwoba, kandi ni ingwara na Ebola ni ingwara ifata kujya kwizindi ngwara. Gihambaye nuko tumya tuti mbega kwaje ava ngaha ahantu twovifata mu guti. Rero bwaravyigishijwe kandi bari hajya ku mipaka, ntabwo barero kuvyerekeye agashiruka bute. Nibaza yuko karacemo n'ivyo, kuko naho ico kiza kigarutse ino muntu uvuga hegereye mu Burundi, hariya muri Equateur bari bamaze kuvuga yuko kigiye guhera, mugabo baciye byaciye biboneka yuko aha muri Nord Kivu niyo ngwara yateye. Aha rero ntabwo ndabaremesheje yuko agashigute kabo twatse ko tuzokabaha cyabihera mu gubuye bagiye kuronka mbere n'akarusho, kuko tuzobasaba gukora cyane nabivuze ijoro n'umurango. Turashima rero yuko bitanze, kandi agashiruka bute kabo kagiye kuboneka mbere kongerezwa.